kandi ni umugisha udasanzwe igikorwa mukora n'iciteka. Yabivuze gusenga si ikintu coroshe, cyo kizohora kinagutahuza ko ari igikorwa c'imwemu. Ya kintu wumva, sinzi ko murabona ko umuntu ashobora kumara amasaha 3-4 ari kuri televiziyo, ari kuri telefone, kandi ukumva ngo n'amahoro, ariko wategura gusenga ni nk'uko wateguye n'amasengesho yo kwisonzesha, umenga inzara bayihamagaye uwo munsi kurusha iyindi minsi. Hari abamaze kubibona. Bijya rero nibikwereka ko ico kintu Satani ariko kigwanya, uko arayizi ko ni kigwanisha gikomeye kimugwanya. Rero Imana ibahezagire, mufise ubuntu bwo gusenga, sino bavuga mukora ibikorwa bidasanzwe, Imana ibibahezagirire, ibibuke mwangatamwe. Ndabizi ko mwansengeye, ndabizi ko mukomeza kunsengera, hama intsinzi niyo uhoraho nabo yahamagaye. Ari ikintu cankoze ko weri ibikorwa dukora byo kuririmba hari bisaba nyene ko duposta tukuma dushirako, ariko ntivyari ibintu byanje, ntivyari ibintu byanje na gato, ni n'intege nke zanje, nta nivyo nshobora narondeye umuntu azarabigira. Ariko hari ikintu numvise umengo novuga byo. Ejo bundi nagiye mu Rwanda, ntibyari muri gahunda, barantumira muri Zion Temple, mura n'umupasiteri arambwira, kandi umuntu ya decrive asa n'umuntu nzi ngaha kame ndihore, ambwira ingene yafashe indege aragenda arabakoranya, arabwira ati tubwiza gusengera uyu muntu Pastor Lopez, yavuga ngo arabacanga, yarabwira ati mwese twisondeshe tumusengere, arabimbarira. Umuntu kwera ava mu Burundi arakoranya abantu, nyanambwiye ngo tugira tugusenge, ndabizi ko bariko baransengera, mugabo arasengera uriya muntu. Ico kintu carankoze ko n'umutima wanje wose numvise ko ijuru turi kumwe kandi irazi ivyo turiko turakora. Ama rero naho nakuvugiye ngaho, Imana irakuzi, Imana iguhezagire bikomeye cyane. Ibijaye no kuririmba nukuri kw'Imana, umubiri we ariho twahora tubipfa tugace dusenga, kugira ndirimbe iminsi yose. Urumva kuvuga novuga iminsi yose ikurikirana, ijwi ryarushe ninaza kurimba muca muza bavuga ngo ariko aririmba nabi, muganira ko mvuga ubutumwa uku nimuvuga ngo ariko buvuga n'ijwi ribi. Probleme rero igikorwa nje tuma tuza kubisengera, hari ibyo mutamenye sivyo, ariko nta kundi reka sinibwira ko nakumenye, sinibwira ko nashitse, umutima wanje urondera wewe gusa, mu mahema yawe niho shaka kwama. Sinibwira ko nakumenye, isengesho kandi sinibwira ko nashitse, sinibwira ko nashitse, umutima wanje urondera wewe gusa, mu mahema yawe niho shaka kwama. Sinibwira ko nakumenye, sinibwira ko
mutima wanjye urondera wewe gusa. Mahema yawe mwami, mahema yawe niho shaka kwama. mpishurira uwawe mutima, uwawe mutima, mfise inyota yo kukumenya gose. mpishurira mutima wawe Mana, mfise inyota ukanyigura menye inkomezi zawe, menye icatumye ubabarizwa, wewe mwami ukanyigura, menye inkomezi zawe, isengesho kandi ryawe menye icatumye uzigama 2024, menye icatumye ushikana muri uyu mwaka, menye ico unyifuzako, menye inkomezi zawe, menye icatumye ukanyigura Yesu, ngomba kukumenya Yesu, birenze ibyo muri rusange Yesu, atari iby'akamenyere gusa Yesu, menye ibwinahawe Mana Yesu, menye amajepfo, menye amajyaruguru, menye uburebure n'ubwaguke Yesu, Yesu mwami Yesu, ni kure cane, kure cane, mbona ibyo umuntu atobona, kure cane Mana, kure cane, numva ivy'amabanga yawe, numva ivy'amabanga yawe, yegome ndakurekuriye. Ngoba abantu n'ibisengesho uti kure cane mwami, kure cane, mbona ibyo umuntu atobona, kure cane, numva iby'amabanga yawe, mbega iby'abakizwa gusa bya rusange, ninjire mwami mu rukundo ruhebuje nawe Mana, haleluya, kure cane, mbona ibyo umuntu atobona, kure cane, Yesu we, Yesu we, amabanga yawe, ushobora gushira akayo mashi yawe n'ibisengesho, kure cane mwami, kure cane, mbona ibyo umuntu atobona, kure cane, iby'amabanga yawe,
ndakurekuriye haleluya ndakurekuriye 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 Yesu ndakurekuriye 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 sinzi ibyanje hasi ndakurekuriye ibyawe bibeho ndakurekuriye ubukombe bwawe ibyo wihutira ndakurekuriye ibyo unezererwa bibe ibyo nezerwa ndakurekuriye 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 Yesu we ndakurekuriye 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 imitima yacu turagomba kuyikugomorera ibyo dukora byose mwami imitima ihwanye n'iyawe mana niyo twifuza niyo twifuza niyo twifuza niyo twifuza ibyo wihutira bibi ibyo twihutira ibyo unezererwa bibi ibyo tunezererwa ibyo ukunda aba ari byo dukunda ibyo wanga aba ari byo twanga mana mu ijuru biri muri priorite zawe aba ari byo mwami tugira priorite ndasenga mwami imitima ijanjaguritse aba ari ishishikara mwami gusuka mwami mu bwoko bwawe muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo kuko ibyo ari byo mwami turabiguhereye icubahiro mwami turaguhezagiye tugukomera amashi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya haleluya tubyagire gatoyi mbure turaza ariko agomba gato imbere yuko twinjira mu gusengera uno musozi soma ijambo ry'Imana Act ibyakozwe n'intumwa 13:22 igitabo ca mbere ca Samweli 2:35 Barumuni yoba yashitse mu byakozwe n'intumwa arwashitse asomera mu Kirundi yakozwe mu 13:22 Haleluya. Amen. Haravuga ngo byakozwe n'intumwa 13:22 aravuga ngo imukuye ibahagurukiriza Dawidi kuba umwami wabo imushingira intahe iti mbonye Dawidi mwene Isayi umuntu ameze nk'uko umutima wanje ugomba azokora ibyo ngomba byose. Amen. Amen. 1 Samuel 2 verset 35 naho havuga ngo maze ngo azokwihagurukiriza umuherezi w'umwizigirwa umuntu azokora nk'ibyari mu mutima wiwe no mu vyiyumviro vyiwe ngo kandi azomwubakira inzu izokwamaho nawe azogendanira uwo yimikishije amavuta ibihe byose. Muvuge amen imeze neza. Amen. Kuri no musozi mu kintu tugomba gusengera ubwa mbere n'umusozi ufatanye n'ikintu cya celebrity kumenyekana
aba followers, ama views, ibintu nk'ivyo. Ariko ikintu ca mbere tugomba gusengera, usomye byakozwe n'umwahajya bavuze ngo muri Zaburi hoho bariko barasubira mu verse bahera ku kajambo ngo enfin j'ai trouvé. Enfin. Iyo muravuze ngo enfin, kuvuga ngo yari yagerageje arahiga arajanga avuze enfin, ah oui, ndaronse umuntu. Muga mwibuke ivuze ngo umwami yategezwa ko afise yandi makarite, yategezwa kuba afise ibintu bisabwa. Muri ibyo yategezwa kuba azi kugwana, yategezwa kuba afise ubwenge bwo kuyobora abantu. Ariko mukina Imana ya decrive ntiyavuze ngo azi kugwana, ntiyavuze ngo umuntu afise ubwenge, yahereye kuvuga umuntu afise umutima nk'uwanje. Udike abazi kugwana bashobora kuba bari na benshi, abari afise n'ubwenge bundi bashobora kuba bari na benshi, abari bava no mu bigo binini bashobora kuba bari na benshi. Ariko kantu yasuri nyavuze ngo l'homme selon mon cœur, umuntu afise umutima nk'uwanje. Cyo kimwe no muri Samuel avuze ngo nzokwihagurukiriza muherezi w'umwizigirwa. Kabiri, azokora nk'ivyari mu mutima, kubera ko Imana iguma yensista gusonda umutima wayo kurusha ibindi bintu. Ama exploit yose umuntu yokora adahwanye n'ibiri mu mutima w'Imana, nibaza ko abarika korera ubusa no gutamira ubusa. Rero icambere numva cyo dufata umwanya dusengera nuko bwa mbere na mbere dusenga Imana ihagurutse abaririmbyi bafise umutima w'Imana. Kubera iki? Abafise ingabire ni benshi, abafise amajwi ateye ubwoba. Jewe noca nicara nkavuga ngo ni benshi cyane, ni benshi gose. Ariko igikomeye nivyo ingabire, ariko kandi umutima w'Imana. Icyo nico tugomba gusengera. Turaza gusengera abanditsi b'indirimbo twokoresha mu materaniro yacu kandi ahantu hose. Kwera nshaka kuvuga cyane, shaka ko dufata umwanya dusenge. Daniel Maru wigeze kumbarira, rero angira inama ati Pastor je nagomba rero ikintu tuvugana. Wero bure numva umengo ari ikintu twogira c'inama, tukavuga ingene ubu kugira udutumire ushireho standard y'amafaranga kugira ngo bagutumiye twese tube tubizi babe babizi. Biriko biraca umva ukikibabaje nuko yarasohoye n'indirimbo ngira imwe ari nyinshi zari zibiri, none kanya gukira Imana umengo bibaye kare gose. Hama kandi birebire ndamubarira, ariko ca ndumva dukeneye d'abord umutima w'Imana. Nica Imana, kumanura intebe y'Imana, abantu bakagumbira Imana, abantu bagakizwa, abantu bagahinduka. Imana ihagurutsa abantu bafite umutima w'Imana, babona ico Imana ico abantu baza kuronka ku Mana kurusha ico twebwe tworonka. Sinzi ko mwanyumvise. Ico kirakomeye. Hama ihagurutse abanditsi b'indirimbo nzima zishobora gufasha umubiri wa Kristo, umuntu akumva ari karasenga, umuntu akumva yo kwihana, umuntu akumva yo kizwa, umuntu akumva ivyizigiro bigarutse. Amen. Ukuri ndashima Imana muri bitoyi Imana imaze kunkoresha. Abajournaliste bigeze kumbaza none twarumvise album ya mbere amahera yagutwaye, none ni giki kikumotiva gusubira gushiramwo? Umva ko album yatwaye 24 miliyoni nta n'imodoka nari bwaronka. Entre tasinje kuyivuga naje nserukira bose. Mugabo ca ndibuka numvise nayo umuntu unari naraguye, nari numva urushengero, unambira urushengero, numva novomisa uvuga ngo indirimbo yawe iyi niyo yasubiye kumpa gusubira kumva gukunda Imana. Mwumva umuntu ngo jewe nakijijwe kubera wewe wari kuraririmba indirimbo, numva nakijijwe.
jewe nari hafi kwiha akagozi niyahure ubuzima bwari bwanse numva ibintu byose ariko numva ivyizigiro biragarutse nega bashe ico kintu kigaruye ubuzima bw'umuntu ico kintu kikuye umuntu mu muriro kumukandida wo kuba mu muriro kikamuzana ntacu umuntu atokora nasanze rero iyi domene siyo guteramisha abantu siyo kwanima abantu mbabari siyo kwanima ni affaire ikomeye cyane ishobora kujanjagura imitima y'abantu igihe amaverse biblique atabishoboye narabibonye cyo ituma ni domene tugomba gusengera bene kuyikora iki ni gikorwa gikorerwa kuri pale ibwami kizana intebe y'Imana kigaprotokora abantu kiaca kibashikiriza Imana ati ngiyi ejo ituma bene kubikora mugomba kudusengera cyane ikindi turaza gusengera amadefi arimwo ni menshi turakeneye studio agezweho ashobora kuba ari ngaha mu gihugu iwacu uko chaque fois tugomba ibintu do qualité shobora kuba présenter turobije kubirungika hafi mu Rwanda canke Kenya hari ibyo dukorera twaca turungika bagakora hariya muca mu byumva ni birebire wa hari yabuze uramurindira wagomba kwisora mu kwezi ukayisora mu mezi abiri hari Imana yagurutse abantu bazana studio agezweho ashobora gukora ibintu do qualité kindi amadefi ari muri kino gikorwa nyemere ndakivuga ni gikorwa rimwe kidatahurwa kubera abantu batazi ibiguzi bariha ari naco rimwe kivyura abantu yo nyene utagumye ku birenge uvuga ati oya urabona ko umuvuga butumwa avuga gutyo kandi mvuga je nyene na Bibiliya yiwanje muga muntumiye kuririmba hajamwe uriya mu pianiste hajamwe abaza kunyitabira hajamwo tubudu tugenegene si piano gusa hajamwe gitara hajamwe iki hama ninaza aba bantu bose baza kuja ku gatwe kiwanje mwavyumvise kuvuga yuko turakeneye abatera nkunga bashigikira abaririmbyi mumbabarire kenshi mbabarire ndabivuga uko nyene kenshi umuvuga butumwa aheje kuvuga ubutumwa biroroshe ofrande nganiga kabaririmbyi baronka ofrande kandi mwibuke ndabivuge nimba muvuga butumwa turi igitoro murimvyi yaturi ibitoro bitandatu kwera yazanye bajya abantu bose hama kugira muze kubironka ari vyiza yemeye kuzana piano nziza iyo nayo ntibayitanze ku buntu irazimvye niyaheza gukora indirimbo live recording kujya mwabonye Imana yakandi kaje tubigirira ikibiriraho duhejeje hajya abantu bavuze ngo yo ucuka mu ndwi imwe izoba yasohotse mu ndwi imwe tatubanza nyimara udukosa twabaye tusubira muri studio dusubiye muri studio turiha amahera uhejeje kubikora ayo ma collection ucurungika handi mu Rwanda n'aya mahera yacu n'aya hariya urabibona sinovuga ibiciro bahejeje baca bazana umuvideographe nawe acajamwo ubona indirimbo imwe sindabivuze ibiciro ivyo bintu byose ageze kugashira kuri YouTube haca hazi iki so n'umukristo kandi ungikire kuri flash kuri bluetooth no kuvuga ko umuririmbyi aragera ahantu haremerwa bamwe bagacavuga ngo none hageze ko dukora ibi bintu kumengo ca tuba twenyene ese ndivuga jewe iko mvuga abandi bo muri Bangladesh murabyumva hamwe rero n'ico kintu barakeneye abatera nkunga batahura imihamagaro mweniyi sivyo batahura imihamagariyi bakayishigikira kandi iyo bayishigikiye biraduga bikabicubahiro kuri twebwe ukuvuga ngo nta mutwaro usubira kubaho ngo mana naronse composition zanditse
none ziza gusohoka bizogenda gute? Oya, aca yumva ko nazirose, Imana ishize na provision, ishize n'abantu ikabakorako, hama bikabandanya iyo mihamagaro itegwa intege bikabandanya. Sibyo? Rero abaterankunga barakenewe. Mu bindi bihugu guhera aho onye usanga abantu aziti wewe ujejwe kukompoza no gusenga, hama ibindi ako katurekere. Umuntu agaca akorera muri iyo mihamagaro, izi ngabire zacu zikaduga. Mwibuke Uburundi burafise ubwo buntu ku kintu ca louange na adoration, n'ubuntu budasanzwe. Rero kugira iryo tara ribandanye ryaka, n'aba bantu tubasengere. Abantu bahawe ibintu muga batamenya aho ivyo bintu naho babwizwa kubishika. Imana ibaheze ngiye. Ikindi naco turanasengera Imana nyine babandi bahawe ibintu, baka masale y'ibiteramo. Jemwe murazi ko iyo mvuze igiteramo ntavuga guteramisha abantu. Iyo mvuze concert vuga ahantu abantu bashobora kuza kwa kundi uriya ca kidenge c'Ibetesida. Vuga ahantu abantu bashobora gukirira, vuga abantu dushobora gukoranya bagwaye mu mutwe tugahimbaza hama Imana ikikorera. Vuga ahantu dushobora guhamagara abantu bagomba kwiyahura. Vuga abantu tuhamagara abanyabyaha hama bakihana kuko babonye Kristo byoroshe. Ariko ibitworohereza harimo n'ivyo bibanza. Pokwapa twavuze amabarabara, twavuze iki, dusengere n'amasare agezweho ashobora kuberamwo ivyo biteramo, hama abantu bakaza bagahura n'Imana. Kandi birashoboka. Imana ishimwe. Rero muri no musozi turazasengera Imana inabikore, aho twamye twumvira ikintu ca droit d'auteur. Droit d'auteur no kuvuga iki? Ni hahandi umuntu yasohoye indirimbo uwari we wese. Nasohoye indirimbo umunsi umwe ndanumva umukozi agiye ku isoko, yasohotse mwijoro saa 3. Umukozi agiye ku isoko nza numva arakaza ariko arakavuza. Cyamaze wagakuye ngo ku isoko, ngo muri studio ku isoko, none warisha amahera ngwe tungu bariya babingwa bariko barayicisha amahera atara kimwe barisha, atara kimwe bagize. N'ivyo navyo Imana inabizane, sivyo gaye. Bibiliya nivuga ngo bene ingabire babwirizwa kubeshwa n'ingabire. Canke mwe murabagororotsi uvuga ati ivyo birumvikana kandi birashoboka cyane. Mu terambere dusengera ry'igihugu no muri no domaine nayo iri terambere naryo ribeho. Twavyumvise? Kasubiremwe rero ko tugiye gusenga. Imana ihagurutse abandi baririmbyi, abanditsi b'indirimbo zibaye inspiré n'Imana, ariko kandi bafise umutima w'Imana wo guserva ubwoko bw'Imana ataco bisigarije. Ca kabiri turasenga senga ubwenge nyene bwo kwandika indirimbo zitandukanye. Ca kabiri turasenga kubijanye na cyane tuze gusambura impwemu y'ikintu cyuko tubikora pour la célébrité n'ibindi, tubikore kubwo guserva Imana. Hama amadefi niyo tuza guca dusambura, dusenge ama studio agezweho abandi bashobora kwirukira. Turasengera abafite ibikoresho tukenera bize ku bwinshi. Turasengera abaterankunga bashigikira mwene imihamagaro. Turasengera amasare agezweho. Turasengera droit d'auteur. Turasengera n'ikindi mwema za kukuyobora. Imana ishimwe. Turagomba iyo emergence y'abantu baza bafite umutima ariko kandi baserva Kristo. Amen. Kare munyemerere tuvyaguruke. N'ubuntu budasanzwe bukura ibyacu by'u Burundi mu Burundi gusa bikabutwara n'ahandi hirya ahari umubiri wa Kristo hose. Amen. Iryo bendera ego isi niyohoraho, sivyo? Imana yugura imiryango, yo explosion y'ikintu catanguriye hano isubire kivyuke mu izina rya Yesu.
ego yaba batwitangiye imbere, yaba bariko barahaguruka ubu, yaba n'abandi batarahaguruka, dusengere abari ahantu bafise indirimbo nzima mugabo yicaye ahantu babuze ikibashigikira. Imana ibarokarize, ibazamure nabo mu izina rya Yesu Kristo, kuko barahari bari ahantu hatandukanye bafise ibyo dufasha, ariko kumbure batararonka ico bahagurutsa. Tubasengere nabo, bari muri babandi 7,000 Imana yisigare. Mbega yemwe murumva impamvu hari umuntu amaze gufashwa n'indirimbo aho niyo mpamvu rero tugomba gutangura gusenga. Kazi utujuru ryawe dusenge. Data, mu izina ry'ubushobozi bwa Kristo Yesu, turagushime Mana ko ni wewe utanga ingabire yose nziza iva kuri wewe Mana. Ni wewe se w'imico Mana, ndasenga Mwami kubw'iyi ingabire Mwami muri no domaine Mwami y'utugenegene Mwami ya art Mwami y'iby'umuziki Mwami. Ndasenga ndagushimira Imana ku bwa mbere kubo wahagurukije Mwami, bariko batubereye umugisha Mwami, babereye umugisha ishengero, bafashije kenshi Mwami. Ndabahezagira mu izina rya Yesu Kristo. Behezagira Mwami Imana abatwitangiye imbere Mwami, ba Apotre Apollinaire Mwami, ba Dudu Mwami, ba Fortka Mwami, ba David Mwami, ba Fabrice Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndasenga umugisha wawe ubabeko mu izina rya Yesu Kristo, ubagirire neza Mwami, ubakomeze kandi Mwami kandi ubandanye unabespira Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Nibirengeye indirimbo Mwami, ubwenge bwo gufasha n'abandi Mwami bariko bararuka Mwami n'abazoza mu izina rya Yesu Kristo. Ubagire neza Mwami, ubutame batamye ububahezagirire, ububashigikire mu izina rya Yesu Kristo mu buryo budasanzwe. Ndasenga Mwami Imana ubuntu bwinshi bukomeze kuba bako n'imiryango yabo Mwami, igihe kinini bakoze baserva umubiri wa Kristo n'ubu bakiriko Mwami, babona ivyamwa Mwami by'abagororotsi mu izina rya Yesu Kristo. Mana uzobukoze, ariko kandi Mwami Yesu turanakweretse Mwami muri iki gihe cacu Mwami, eka Mwami wongere uhagurutse Mwami no muri babandi 7,000 Mwami, wibikira Mwami Mana batunamiye bayari Mwami, Mana batunamiye Mwami Mana uzi n'ibindi Mwami, ariko bafise umutima barizwa no kubona Mwami imitima y'abantu iri kiraja kure yawe, barizwa no kubona Mwami abantu batakinezererwa Mwami guhimbaza koko, baririmba ibibanezera gusa. Oya, baririmba Mwami babandi bariko bararizwa no kubona abantu bahinda agashitsi imbere y'Imana. Hari igitinyiro iyo tuje mu makoraniro yacu Mana, ndasenga ngo abo ubahagurutse hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo. Ubahagurutse Mwami bafise n'ico gitinyiro, hagurutse abaririmbyi Mwami bafise igitinyiro c'Imana, bafise guhinda agashitsi mu mitima, bafise gukunda Imana, bafise kurondera Imana, bafise kurondera ko Imana igaragara mu izina rya Yesu Kristo, atari gusa amazina ariko Mwami Imana iba tangible, iba réelle mu buzima bw'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Aho muri kino gihe Mwami Imana ciherezo Mana benshi bamenyera Imana, hagurutsa babandi Mwami baririmba indirimbo Mwami zikaza n'abantu gutinya Imana, zikaza n'abantu gukunda Imana, zikaza n'abantu kwihana, zikaza n'abantu guhinda agashitsi, zikaza n'abantu guharira, zikaza n'abantu kubana nyakubana mu izina rya Yesu Kristo. Barokariza aho bari Mana abanditsi Mwami, Mana bo wenspiye ariko batararonka ikibahagurutsa, abo wenspiye bazifise mu makarne, bazifise mu matelefone, bazifise Mwami Mana mu mitima ya barokariza aho bari Mana. Ndasengera emergence Mwami y'aba worshipers, abayimbaza Imana mu mwemu no mukuri, buzuye Mwami Mana umutima wawe, bahagurutse hirya no hino Mwami, ubazane Mwami, ubapresente ishengero, ubapresente isi mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Bahagurutse Mwami Mana, bahagurutse Mwami. Ndasenga Mwami ntihazogire kwivanga byabo wahagurukije, byabo uzohagurutsa, ariko Mwami turazi neza bameye kuba kompromis, hari amavantage boronka, hari ibyo boshoka baronka, ariko abatemeye Mwami kuba kompromis ubahe Mwami, kumwe ijambo rya rivuga ngo uwezwa ashishikare kwezwa, ugabitanye ashishikare kubwabitanya. Abo wahamagaye watoranije Mana mu mitima yabo babe convaincu
kugumana inzira wabahamagariyemwo mu izina rya Yesu Kristo. N'ibyo wabahamagariye ndakwingize mu izina rya Yesu Kristo, ubahezagire Mwami, ubahagurutse mu buryo budasanzwe Mwami, ubekipe mu bwenge, ubekipe mu bumenyi, ubekipe Mwami mu majambo yawe, ubekipe mu bushobozi, ubekipe muri mhemu wawe, ubekipe buzure mhemu, tuzure mhemu wawe, kuko mhemu ari wazibiri mu mutima w'Imana, nawe twuzuze mhemu, wuzuze mhemu mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo dukomeze Mwami icyo gikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Uzobukoze Mwami, uzobukoze Mwami, uzobukoze. Eka ndetse nabo uhagurukije bashobora kuba bo bariko barayoba, ndabasengera Mana guca mu nzira imwe wagenye, imwe wateguye, imwe Mwami twifuza ko mu izina rya Yesu Kristo. Erega biracashoboka umuntu agihema ko mwemu wawe Mana ashobora kongera kumugarura mu nzira ibereye Mana mu izina rya Yesu Kristo. Na cane Mwami buzuza amarira y'ubwami, buzuza amarira y'ubwami, buzuza amarira y'ibyawe, buzuza amarira Mana, buzuza amarira Mana yo kubona Imana ari kiragaragara, ari kirakora ku bantu, ari ibendera rya Kristo ririko riraduzwa impande zose Mana. Uzobukoze Mwami, ndabigushimiye Mwami. Reka tugikomeza kuri kuno gusenga nyene, dukomeze gusengera ya madefi nayo, ya madefi ya studio, za studio zigezweho. Baba producteur benshi bahunze igihugu, bavuye mu gihugu, Imana izana abandi ubumenyi buzima, nyimba bo hanze, nyimba bo baba hano, ariko bafite ubumenyi bukwiriye n'ibikoresho bikwiriye kugira ngo byorohereze abari hano gukorera hamwe n'abari hano nyene. Kaze tubasengere. Hari abafise ubumenyi babuze ibikoresho, hari ababutse ubumenyi, Imana yongereza ubumenyi, tanga ubumenyi mu izina rya Yesu Kristo. Kaze tuduze amajwi kubw'igikorwa c'amastudio agezweho muri kino gihugu cacu Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, turabazi ko bahari, turabazi kandi ubwo buntu Mwami kwari ubuntu wasutse kuri kino gihugu, kwari ubuntu wasutse hano Mwami. Ndasengera Mwami bugere muri ino mice, abaproducteur Mwami buzuye ubuntu bwawe, buzuye umutima wawe, buzuye ubwiza bwawe, buzuye Mwami n'ubumenyi bukwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Hagurutsa Mwami esprit d'excellence mu izina rya Yesu Kristo, kuba producteur, kubuhamagarira mu bijanye n'ibi Mwami byo muri studio. Bagurutse esprit d'excellence mu izina rya Yesu Kristo, imwe mu yo kwiga, kumenya, gutahura mu izina rya Yesu ibe kuri bo, kugira ngo uhora Mwami Imana ubaduze nabo Mwami, ubaduze nabo Mwami mu izina rya Yesu Kristo, ubaduze mu izina rya Yesu Kristo. Erega si ibyo gusa Mwami, hari ibikoresho bikenewe. Ndanse mediocrite ngo ibya ntaco, reka dupfe gukora ibi, reka dupfe kugira ibi, reka ibibayabaye byanse mu izina rya Yesu. Esprit de mediocrite mu izina rya Yesu Kristo ndakwase mu izina rya Yesu. Hagurutsa abantu bakunda ibintu bizima, wesha Imana icubahiro mu bintu bizima, harimo excellence mu izina rya Yesu Kristo. Les producteurs bakunda ivyo vyiza, bishimwa, bitunganye cyane mu izina rya Yesu, ibiri parfait mu izina rya Yesu Kristo. Ubahagurutse Mwami, ndetse Mwami n'ibikoresho bikenewe Mwami Yesu. Ndasenga Mwami abantu bazima bafise ibintu wahagurukije Mwami, bazane Mwami ivyuma bikenewe ku bw'amastudio agezweho ya kino gihe hano mu gihugu cacu Mwami, n'abandi bashobora kuza kuratira Mwami. Uzobukoze Mwami, aho iryo tara ryazimye, aba producteur bahunga bigira ahandi Mana, ndasenga uzana abo wihagurukirije ku musozi wa buno Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Uzobukoze Mwami Yesu. Ndagushime Mwami, ndagushime kuri kuratwumva, reka tugikomeza gusenga, dusengere mu izina rya Yesu Kristo. Aba bandi bitwa aba manager, hari abaririmbyi ba gospel bashobora gukorokera mu maboko mabi, yemwe ndasenga mu izina rya Yesu. Ndasengera bakijijwe
bazima bahawe ubutunzi. Ndagomba icyo tugisengera kugira ngo abakijijwe babe mu maboko y'abantu bazima, babe mu maboko y'abantu bazima, bato bayovya, bato batwara kure, bato batwara mu kunamira abayari. Ndasenga abakijijwe bahawe ubutunzi, bahawe umugisha w'ibifadika. Imana ibahagurutse kubwo abarinzi batandukanye, babashigikire. Kaza abo bantu tubasengere, Imana yugura amaso yabo, bafise ubwo butunzi, babashigikire, 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 bagume mu maboko mazima, bagume mu maboko meza. Kaze iki kintu ndagisaba mu izina rya Yesu. Dusengera abakijijwe, buguruka amaso no muri no domene, bahaguruke bashigikira abo bantu, aba banyengabire muri zino mihamagaro, babashigikire mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami nyene ubuntu n'imbabazi, erega ndasengera mu izina rya Yesu abo bose Mwami wabahaye ibintu, nabo uzoha, nabo babifise mu mitima, nabo nyene mu izina rya Yesu Kristo uwo muhezagira ubabeko, kugira ngo abana bacu, aba twebwe twese Mwami mu izina rya Yesu Kristo, abagihugu Mwami bafise muri mihamagaro, bahamagawe muri zino ngabire zo kuririmba mu izina rya Yesu, tugenegene mu izina rya Yesu, kina amafilme n'ibindi bitandukanye. Ndabasengera Mwami kugwa mu maboko meza, hezagira Mwami, gwiza imigisha Mwami, kagurutsa mu izina rya Yesu Kristo abagwiza tunga, bakijijwe, bazima, bakunda Imana. Mana unabahe Mwami ibyo gushigikira mwene izi ngabire mu izina rya Yesu Kristo. Ndanse Mwami, ndanse Mwami kwara batakumenye boza kwivanga muri bino bakayobya benshi. Erega boba intumwa rimwe z'umugwanizi, erega arige boba intumwa z'umugwanizi, ariko ndahakanye mu izina rya Yesu. Mana yanje uwo bari umupfumo, uwo bari umupfumo, ariko ndasenga meza ugura amaso abatandukanye, abo wahaye ibintu bugura amaso gushigikira ino mirimo mu izina rya Yesu Kristo. Ndansi imyidogo y'abaririmbyi iva kumbure Mwami, itava kuri bo, ariko iva ku bantu twabonye batugurutse amaso, babone ko nabo bakeneye gushigikirwa mu izina rya Yesu Kristo. Impundu zitegwe Mana yanje, aya masengesho turiko turasengera aha azohagurutse nyamugigima mu izina rya Yesu Kristo, izana mu izina rya Yesu abahimbaza bukuri Mana, badafise ico bakehaniwe, bafise urukundo rwa Kristo, bafise umutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Je déclare le réveil des adorateurs mu izina rya Yesu, le réveil des adorateurs, ikaguro ry'abahimbaza Imana mu mwemu no bukuri, ibitagaza bigakoreka, abakira bagakira, ababashwe bakabohoka, abafise imitima ikomantaye bakihana hejuru y'ikirere cy'iki gihugu mu izina rya Yesu Kristo, no mu mahanga. Ikaguro y'abahimbaza Imana bakamanura intebe y'Imana bafise n'ikibashigikiye mu izina rya Yesu Kristo. Aho habaye kurira, aho habaye kwidodomba, aho habaye Mwami kwihebura, aho benshi bamanitse inanga hatageze mu izina rya Yesu Kristo, ndavyase aho batewe mu buryo ubucanga ubundi, aho batewe mu buryo ubucanga ubundi, ndanse kumanika inanga, ndanse kumanika inanga, ndanse kumanika inanga hatageze, ndanse kumanika inanga, ndanse kumanika inanga mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga uhoraho Mwami Imana, hagurutsa abaterankunga, hagurutsa mu izina rya Yesu Kristo kubw'uno murimo, kubwa kino gikorwa, iri tara ryo guhimbaza Imana no gutazira, ndatuye ko rigiye kongera kwaka ku rugezo tutigeze kubona, ku rugezo tutigeze kubona, ku rugezo tutigeze kubona mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nagomba dusenge no kuri ico ca droit d'auteur kizobe singe caravuzwe kenshi, ariko kije mu ngiro mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaze droit d'auteur, aho byukuri abakora ibi bikorwa mwene ibi nabo bishobora kugira ico bibamariye mu izina rya Yesu Kristo. Atari yo motivation ya mbere, ariko kandi navyo bishobora kugira ico bibamariye. Kaze tubisengere mu izina rya Yesu. Biracashoboka, 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 biracashoboka.
erega nabiyo baguwe neza hari ibyo bokora bataremerewe bikagenda neza. Mana nyene ubuntu bwose Mana twaracumbise kenshi mwa, ariko turizera ko watubwiye ngo nuko uwibutse Uhoraho abibutse Uhoraho ntibagacereze. N'uyu munsi iki ni kikwereka ko tukwizeye, twizeye wewe, twiteze wewe, kandi duhanze amaso wewe ko ari ushobora kubikora. Bizina rya Yesu nubwo byafashe igihe kinini biracashoboka. Mana wumve duhadote turayihamagaje bizina rya Yesu Kristo kubwa kino gihugu, bizina rya Yesu Kristo amasezerano y'igihugu cacu mwami Mana na za YouTube bizina rya Yesu, abanyengabire nabo bashobora kubeshwa n'ingabire yabo bizina rya Yesu Kristo turabihamagaje mwa, turabihamagaje kandi turazi ko uvyumva mwa, bizina rya Yesu Kristo, bizina rya Yesu Kristo, bizina rya Yesu Kristo, bizina rya Yesu Kristo turizeye ko ushobora kubikora, turizeye ko ushobora kubishitsa. Uhoraho mwami Mana wumva gusenga kwacu mwa, bize byambara umubiri. Ndumva ngomba kurangiriza kuri iki kintu. Sinzi ko mwabonye ko hari periode twaciyemwo abatwitanga imbere bakompoza indirimbo turirimba twese mashengero. Iyo periode iracamwo ata ndirimbo zisohoka. Sinzi ko mubibona. Bibaze ko byabaye umugisha kuri mwebwe shaka ku gihugu. Rero ngomba dusengere abaririmbyi bose, abo tuzi, abo umaze kumenya, tubasenge ibyo batera, ibyo bagwanya mu buryo ubucanka ubundi, uburinzi bw'Imana ubabeko. Ngiwe mpishe ko nanje mpagaze imbere yanyu, nanje mu nsengere n'abandi bose tubaterwe mu biganza by'Imana. Ubarinde Mwana, ubenspire Mwana, ubongere ubahishurire, ubakomeze, ubazitire ibitero by'umugwanizi byoza kugira ngo birondere ryatara ryabo rizime, birondere inanga bayimanike. Tubasengere mu izina rya Yesu Kristo. Kaze muduza amajwi yanyu. Uburinzi bw'Imana, uburinzi bw'Imana, kuzigamwa ibyoza kujanjagura imitima, ibyoza kubaseka, ibitero byobagana mu buryo ubucanka ubundi, ibyoza kubasenya, ibyoza gutuma bamanika inanga, tubisambure mu izina rya Yesu. Rambura amajwi tubisengere, tubisambure mu izina rya Yesu. Hari ibitero byoza, hari byoza mu mayeri ya Satani, hari byoza byinyegeje inyuma y'ibicange biriya. Tubisengere mu izina rya Yesu Kristo, tubisambure. Satani nta kibanza afise mu izina rya Yesu Kristo, dusambure icyo kintu. Rambura ijwi ryawe usenge, niyagira izina riza urisengere mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzigamyi bwawe Mana, uburinzi bwawe Mana, abo wihagurukirije, abo witoranirije, barindire mu buntu bwawe, barindire mu rukundo rwawe, barindire Mwami. Ama inspiration yongera duge mu izina ry'ubushobozi bwa Kristo Yesu. Amahishurirwa yandi, amahishurirwa yandi, amahishurirwa yandi, amahishurirwa yandi, amamelodi yandi, amamelodi yandi, amajambo yandi avuye ku ntebe yawe afise message ijogira icikoze mu mitima ya benshi, mu mitima y'ubwoko bwawe, mu mitima y'abakijijwe n'abatarakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Mana mw'ijuru ca kirere co guhimbaza came kiriko kirasenyura ibigatanya n'ibyishide hejuru no ku gihugu cacu. Izina rya turahezage Mana, turasenga uburinzi bwawe, ubuzigamyi bwawe Mana, kuba bawe abo wahagurukije, abo uri kurahagurutsa, abo duhagurutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye ngo icyo cyose cyacure kubagwanya gitererwe ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo Mwami ijambo ryose ururimi rwose rwohaguruka, rwahagurutse kugira ngo rurwanye mu izina rya Yesu Kristo bisenyuke mu izina rya Yesu, bisenyuke mu izina rya Yesu, bisenyuke mu izina rya Yesu, bisenyuke mu izina rya Yesu. Ukomeze, ushigikire, unagure, uyishurire abo bose witoranije kuri uno musozi w'utugenegene mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Yesu, turaguhezagiye, turaguhezagiye kumvise ugusenga kwacu kandi witeze gushitsa mu izina rya Yesu Kristo. Aya mashina yawe